Yes. Twavuye kure murabizi ariko uko biri kose tubandanya dushimira Imana. Reka dushimira Imana cyane kandi dushimire namwebwe mukurikirana ibiganiro bya Isaac TV. Je nitwa Isaac Classic murabizi. Uno munsi ni umunsi special cyane. Of course burije ariko twashimye ko tubikora kugira kuneza yanyu mwese. Shaka tubireke abamenyesha makuru bashasha canke ugwaruka rushasha rugicaruka ariko ruzodufasha kubandanya dushikiriza makuru dushikiriza ama stories atandukanye ngo mubizi igisagara cya Bujumbura cyose mu ntara zose cyaka tuhakwire Isaac TV ibandanye yaguka cyane. Ibi byose rero tubikesha nde tubikesha wewe. Ubwa mbere murabizi turumavyibuka twatangiye ku muduga, of course twaranse umuduga ariko kandi biragenda bukebuke tugira twirongera abakozi nyuma turamuzana Starboy muramwibuka ariko nyuma yaho turamuzana kwanza hatangiye Juma Jux naramwizanye muravyibuka cyanzana kubo twatanguranye Isaac TV barabizi namuzanye Juma Jux ndamwiyegereza turatangura buke nzana Starboy nawe nyina amazi misa akora neza murabizi ariko kandi ubu rero no munsi hiyongeremo abandi batatu Santa Delicia hamwe na Hakim aba rero n'abantu badasanzwe cyane muri team yacu nabo nyene tugiye kwiyunga nabo benshi maradusaba cyane atishiremo abigeme nabo nyene rwira abandi tugisha ibiganiro bya Isaac TV ure bigiye kuryoha bisigura yuko ubonye ikiganiro cya Isaac TV kigiyeko menye yuko ari ikintu gitwenza kiryoshe like naho cyo bakibabaje ariko kavuga ati kuri ni news izo biryoshe cyane sindabarambire cyane rero simvuge cyane gusa icyo nashaka kubashimira mbane ndabashimira mbwe mbona mudutera intege ku bikorwa bitandukanye tiko turabakorera kandi mukanabishima ariko kandi tubamenyesha yuko twuguruye inyubako yacu. Of course twuguruye inyubako yacu nko mubibona inyubako nziza of course ni ukingana kose inyubako tuzokoreramwo ibikorwa byacu kuko bamwe bari baza yuko Isaac TV kumurishora ko idafisa ikorera ariko bo twuguruye bureau yacu duhora dukoreramwo ibikorwa byacu sigura yuko udukeneye umwanya amasaha 28 bazokwakira secretary zari hajya bazobakira amanimero yacu telefone ari ngaho hasi umwanya wose tuzobakira birana bigenda neza cyane so abona abakozi rero ba Isaac TV bashashe twakiriye kugira byose bigende neza cyane nukuri merci beaucoup kandi urakoze cyane ibi byose tubikora kugira tubanire twagura ubuzi muravyibuka twaragize appel d'offre benshi baraza baratwitura ariko si benshi bashoboye kuronka amahirwe kandi abataronse mwihangane ariko abaronse ni bantu batatu kwanza twashimye kwakira batatu mwabonye uno munsi niwe rero tugiye gukorana nabo saba yuko ibiganiro byabo mubishikira cyane abigeme bacu barashari batu mubashikire umumontero wacu uzora dufasha ibintu byo ma design n'ama montage n'ibindi nawe nyine mumushikire kugira byose bigende neza cyane. In Isaac TV rero turacagura imihora utarashikirwa ntubabare uzoshikirwa mu bindi kuko Isaac TV murabizi ko ari ya twese turi ku mwanya kandi tubana twagura imihora cyane izo kwaguka cyane ku masengesho yanyu ku masengesho ya twese rero ntimucike intege ntimugire ikibazo ntimugire like ujya mutima wogu twese twifurizanye neza ko namavuga iminsi yose yuko iyo wifurije neza mugenzi wawe Imana iraguhezagira Imana iraguha neza nawe nyene utaba witeze. Ibyo byose rero tubikesha mwebwe bakunzi ba Isaac TV aho muva mukagera aba mu Burundi aba hanze abahehe n'intererano yanyu gusa kusagura abagirano cyacu kagipartage kagira iki hari n'abaduterera amafaranga bizaga kuvuga ati Isaac tora amafaranga agenda mugura ibi mikro yanyu ndumva itagisohora amajwi neza tora mugende gura amamikro ibi byose n'ukuri n'urukundo rudasanzwe n'ukuri murakoze cyane turabashimiye nta bindi numvumenga no vuga ariko Isaac TV twariyemeje yuko tuzobana tubazana ibintu byose ku mwanya kandi atana kimwe kibacitse. Murakoze cyane rero muri sigano byacu tuhereye hanyene kuno munsi ukwezi kwa 11 duhereye ku kwezi nyene muri sigano byacu mu bipartage ntumvuga ati ngo Starboy ngo arakaherere yakoze mu mukosore n'ubugwaneza mubonye akaherere Santa yakoze mu mukosore kubugwaneza mubonye akaherere nuzenya jewe nakoze Delicia ko nyene mubakire n'ubugwaneza mubakirane urukundo dasanzwe ni kuri ya ntumbero nyene ni kuri kaka mu nyene cubahiro umukuru w'igihugu cyacu Burundi Evariste Ndayishimiye tubwiye ati twese umwe wese afisi cyakora nakora kazi hama tugwiza ubuzi kugira abajene bose bantu nk'akazi twese tworonka ivyo tworonka two kuhebwa akazi twahabwa akazi na leta nigikunda rero twese ifo turonka akazi biciye
mu gufashanya je narakaronse narakeye ikintu ciza ndahereje abandi ugwandi gwaruka urundi gwaruka niyegereje kugira dufashanye dutere imbere twese maze nabo nyine bazotera imbere biteze imbere duteze imbere twese igihugu cyacu muri rusangi leta nidushigikire nkuko yamibikora abafise uburyo badushikire abafise amashira hamwe mudushigikire dushiremo amafaranga menshi muri Isaac TV maze ibe nini maze ibintu byose bigende neza. Merci beaucoup, like share ni kwa kundi nyene ku mwanya Juma Jux nafashe kamera ntuzi ko akimwe bazo bayifashe ijo navyo tuzi ariko byose ni mwake we are on time turi ku mwanya Loki nene chapa ilale bye. Salut les amis, nitwa Shanice Delisa Kabanga nkaba ndi umukozi mushasha wa Isaac TV. Ndabasaba munyakire neza, ndabasaba kandi aho muzobona nadekonye muzonkosore, ndabasaba mwongere mudukurikirana kuri Isaac TV, turabakunda cyane. Salut les amis, salut abakunzi ba Isaac TV, nitwa Muco Santa, nanje nkaba ndi umukozi kandi mushasha, nkaba ndi umumenyesha makuru mushasha kuri Isaac TV. Nizere yuko tuzobana neza, hama aho nzogira agakosa muze munkosore kuko nanje ndi umuntu, hama ndizera yuko kode ni yindi nyene turi ku mwanya, hama murakoze cyane. Hey guys, mwara mumenyere Juma Jux nkaba nitwa Hakim Junior nkaba ndi umukozi mushasha muri Isaac TV. Nkabanje kugira designer, editor, director. Okay, nkaba nimwabona akiganiro kigiye mwagakosa muzonyihanganire ndibaza yuko ntazobagwisha hasi. Nkaba ndabasaba ko mugira subscribe, like, share and comment. Murakoze. Yes, bakunzi ba Isaac TV, murazi ko ndabakunda cyane gose. Kenshi nkoze ibiganiro by'iwanje namandabwira ko ndabakunda. Much respect vraiment wewe wamukurikirana Isaac TV. So, ubunye tuko turagwira turi benshi, murabona twabaye benshi uko twaje siko tukimeze ubu naje ata modoka yari muri Isaac TV ariko ubu iriyo uko tugenda niko tugenda tuduga nitumaruka ku maeskariye ahubwo turaduga ku maeskariye. Bo biro yuguruwe ni fresh nashitse ntashikira muri biro mugabo ubundinjira nkashika muri biro kubera iki kubera mwe mudukunda cyane gose kandi mubandanye mudukurikirana mubandanye kudufata mu mugongo nanje nimba ari kosa namankora cyangwa nimba ari akadefu sometime igashika muntu ahure nanje ndi umuntu niwaje muri commentaire ukantu kajya ntuzobunkosoye nyene vya hatari muga urashobora guca muri commentaire ntukunde jewe je ntunkunde kunda akazi kiwanje Isaac TV. Oh.